Premièrement ahubwo John K Imana imuhezagire kandi cyane John K akina ifilme ku rwego rwo hejuru no kuvuga John K twebwe uko tumufata ruvuga yuko adufata mu mugongo kandi cyane John K uravye ibintu adukorera ni vyinshi cyane John K yaratwemeye yuko niyagaruka bibaye ngombwa tuzoshobora gukina na filme nawe John K arongera aratwemera ubumenya afise muri we yarabudusangije twaricaye hamwe turasangira agafana aratwereka ngene tuza turakora kugira ngo twiteze imbere araduha impanuro ndetse zihagije cyane John K vraiment novuga Imana imuhezagira aragerageza kudufata mu mugongo ari carose ntakitujyana vraiment aragerageza kudufasha John K ni kuvuga ryoherwa byavuye kuri John K ko twebwe twarakina kandi tubone sutema yose basi ntitubone ikintu twovuga ati ashane ngaha tuzoshikaye kandi twamanze kumva John K turaba iyi film akina twumva yuko umengo turashigikiwe twumva ati nuwo ngaha mu ntara yiwacu tukiza aha rero biraryoshe jere byaciye bimakuraje nanje ndavuga ati aha rero nabujya turanga aha mu y'intara yacu tuzokina film kugezaho nimba ari cyo tubura ko tumwifitiye nawe nkaba nabonye umengo ni mu producer nawe nyene tuzomubwira ati dufasha aha uyu munsi rero ndahantu mu ntara ya Ruyigi urashaka kuvuza ati imisore turi kumwe nibiki ugiye kumva byinshi sinovuga ngo naba bo nyene baraza kwivuga bavuge ivyo basanzwe bakora bavuge n'ikintu cyadukoranije ngaho kugira tuganire ndakwibutsa ko atako subscribe na notification ni umwanya kubikora kugira uzozoronka amakuru ari update umwanya n'umwanya kugira dushizeko video uzoba mbere kuyibona ni misore y'imisonga nkuko mubibona ni misore yugaye ariko ndaziri kuri yumvira ati simagira ganirize bajya basore ibiki nibiki nibaza kugira ubyumva reka duhere kuri uyu ni sawa yego ni sawa cyane akazina kanye yego je nitwa Arakaza Landry nkaba nsanzwe ndi ngaha mu ntara ya Ruyigi nyene twaduhurikiye mu club ikina amafilme mareresi ibintu nk'ivyo nyene abasanzwe ndetse ubu agenda iramutswa iyo club ubu agenda yitwa STEPF show the talent in if planet in films tusanzwe twatanguye kera ubu rero turi ku kivi tubandanya dukora kugira ngo dushimishe imikibano tubayemwo inshuti ababaye n'abagenzi ndetse no kugwego rw'igihugu ego nuko Mumaze kuvyumva navuze kireka baza kuvyivugira nye turi kumwe n'urongo uyu Umurwi STEPF mu ntara ya Ruyigi mu gusanzwe kindi amafilme mu majambo yose numvise ibintu birebire sinzi ko nshaka kubivuga nibukamo gusa show filme baraza kubidusigurira neza ijambo rimwe kurindi reka tugane n'undi musore ari ngaha turi kumwe ari mu buryo bwanje ni sawa ndashima akazina ka zina ryanje banyitwa Ilankunda Alfan Alfane wujejwe iki mu Umurwi STEPF Umurwi STEPF ndi mwana watanguranye n'Umurwi STEPF au début jusqu'à maintenant nkaba ndi vice président wa STEPF turaza kugaruka turaza kugana nashaka mbanze mwese banze mwidondora ni sawa ni sawa akazina ka Irangabiye Nodie Patrick ujejwe iki mu Umurwi STEPF canke ukora iki nsanzwe ndumu membre nyene asanzwe muri STEPF inde STEPF president ni STEPF cyangwa STEPF dusigurire neza STEPF S show P de STEPF ni S show T de talent A in if P planet in films F films donc dukina ibintu bijanye n'amareresi ubundi musore ngaha nawe tuganire ni sawa mujejwe iki mu Umurwi STEPF cyo mukora iki mufise hori yahe muri STEPF jewe ubwa mbere nitwa Ngabire Patience bakaba banazira ku izina rya Patiti ni jewe ndazishutinga nkongera nkazeditinga ifilime bana baba bakinye yego ni kuvuga uri cameraman ukabana editor yego mugani rimwe na rimwe ndamwereka ibintu afasha
ko urabona ntushobora gushutinga film ata muntu wundi muba muri kumwe yego mugani nko kubyerekeye byose nigenda mubwira ati kora uku dukora uku tugire nuko bakamfasha dene nkaca ngenda nkazeditinga bivanye n'ingene twakoranye nawe nyine akambwira canke nka president abako bakinye nkababwira ati mubona gute ngaha dukosoye dukora uku yego tugaruke kuri Alphane umugwi STEPF ufite filime zingahe? Umurwi STEPF gushika ubu twaba dufise filime zitatu zimaze kuja ahagaragara na filime igira kane vuba cyane igiye kuja ahagaragara yego. N'umugwi STEPF nashe kuje kuri YouTube ndaraba mbona hariko video zitatu n'ababone bake cyane gose. Kubera iki kuri filime zitatu mukaba mufise ababone nk'abarya habuze iki kugira mushike kure? No kuvuga ingorane habaye ubwa mbere twe twatanguye dukina comedy d'abord. Ivya filime yo idea yagiye kuza mu nyuma. Kuba twarakinya comedy rero ubwa mbere na mbere twekeshe twagira post kuri Facebook. Kuri Facebook turafise page ya Steps from Ruyigi. No kuvuga abaho hambere rero bayaje bavuga ati imitwe ikoranye. Twarashoboye kuronka bamwe mu bakuze bashobora kuza muri twebwe nk'abo ba president bacu nibo baduhaye imitwe yo gucreate YouTube naho twe premiere matwara dwishira ibintu kuri Facebook tukaba twihereje tukuvuga rero YouTube channel yacu iracari shasha ago no saba yuko boja kuri YouTube bakandika STEPF from Ruyigi bagafyonda sabone kugira ngo dushobore kuronka ababone benshi nk'abandi kubera channel yacu iracari shasha yego. Mutubwiye filime shasha miko murategura yitwa gute izija kuri YouTube ryari? Filime shasha turiko turategura izoza kwizina yitwa ihorihoze. Vuba cyane nakubwiye vuba cyane coming soon producteur ngo yaje yahora mu Buganda mu bintu byo kwishura niwe yari yadutebeje gusubu yaje ari kumwe natwe vuba cyane tugiye gukora tuje ku murindi iyi vacances nyene turakora iyo film ija hagaragara yego. Niwe ari kayikora? Producteur n'unyene wazoyidukorera filime zose tumaze gukina ni wazidukorera yego. Reka ngaruke kuri Patiti ni Patiti Patiti uheruka muri Uganda gukarisha ubwenge gukarisha ubumenyi bwo gukora filime akabijujuzanye nakaye k'ibintu ugiye gukora bizoza bisumba ibyo wari umaze gukora utaraje hariya. Bon mu bisanzwe nk'ifilime twahereye ko bano kubera ko jewe ku ifilime naragiye ara ishure nari nagiye ko barabinyigisha n'umwigisha yari vuye muri Suisse kuvyiga cyamubwira ati wenda ashobora kukwigisha apare y'amasaha asanzwe nigisha hari cyane maranyigisha mugani urumva umuntu akwigisha ari umwe abafise ubundi buzi bwishi akanyereka amatitoza mwamwe ayandi akambwira ati ni kubanza umuntu akarindira nkakoresha na kamera akampa kamera nanje mbona yuko ntabona yuko imeze neza hama tukaja ku bintu byo kweditinga naho nyene nkabona hari ikintu kikibura raza umuntu atamwanya mungani ndaza ndavuga ati kwibi mfise reka kubera bano bahungu nasanze bari mu bakina comedy ndabwira ati bahungu ego ni vyiza gukina comedy nimuze tuje mu mafilime naho turagerageza ya mbere twarayigize nyene uko nanje nabibona abantu bo ngaha mu micungarara yaho bararyoherwa cyane baraduha kuraje abandi bavuga ati bandanye rero nanje nca ndasubirayo mvuga ati ko mbonye bishoboka nza kongera ko utundi cyasanga nawe yipanze kubera nta bikoresho yari ifise aripanga aranyigisha ibintu byinshi nk'ama working camera ndavyiga aranyigisha ingene nshobora arampa ama logiciel ama software yo kweditinga mesh ambwiye ati genda ukora uku nanje nza ndamusiguza rero ubu ko ngarutse ubu nari mfise ibintu byinshi nshobora kuvuga ati tuzokora uku nuku kandi menya ati nkamera uku nimba ari kamera nimba ari iki ndagikora uku mu bisanzwe hari uravye iyo twatanguranye niyi tugomba tugire hazoba hariho la difference ego. Patiti wize shooting directing editing wize cyaye muri cyangwa bavyize byose? En fait jewe kubera na mu byo nize kuko ibi ntivyarimo en fait je ngiye ku ishuri niga ibintu niga business administration and management kuri university ariko kubera nakunda ibintu byo kweditinga no gushutinga urabona bijya by'imiziki uraba ukabona yuko ari ibintu biryoshe muri vacances
naca mpiga umuntu abinyigisha mwari rero nkavuga ati nkiga editing yonyene ntazi nka working camera cyangwa gushutinga numva umengo hari ikindi nzoba mbuze cyamfata rero upper time y'ibyo niga nkavuga ati iyi time nzokwiga editing hageze yindi ubundi buruko nkavuga ati iyi nzoyiga shooting iyindi gutyo mugani nkavuga ati sindabicange kugira ntibimvuruke mugani rero nanje two ndose naca nzana nk'ubu unaca ndamubwira ati yana aka kantu tugakora ukuntu nkamwereka nawe tukaza turafashanya gutyo Okay, tugaruke kuri president wa STEPF. Uri kuraraba umugwi wawe STEPF. Niwe uyu munsi uramuswa STEPF. Ubona uyu mwaka uzohera mugeze. Ko bigenda kose muyo poste ndimwo ndimushasha mugabo nibaza yuko kutugibwizo gira changement. Kuri uyu mwaka rero je mbona turimwo urabona tugejeje hagati dutegerezwa gukora ibishoboka byose kandi muzobikurikirana muzobimenya kuko tuzobatumira mugaco nizera coco no ku mwaka utegerezwa guhera dufise umusaruro ufadika kandi ngaha twese mu kibano canke namwebwe mushobora kuvuga ati bajya bana ego bari ku kivi ego kuko mu kumunani deja mu kumunani twabwiye ko ari filme ubunyere tugiye dusohora yitwa ihori hoze hano n'izindi ndetse ziko zirandikwa hamace tuzanaliza dojeje kuzibona tubone kuzitosora duheze tuje ku kivi azoye tuzikine ego tije ku membre wa STEPF uri kuraraba kuri kote yiwanyu mu kubakinyi munamukina nkuko vyari bikwiriye twe kuri kote y'aba membre dusanzwe nyene dukina muri nani STEPF twe turabona yuko ibintu uko twatanguye ubwa mbere na mbere gushikaho tugeze ubu ibintu biriko biragenda neza cyane nuko gusa habaye dushobora guhura n'intuze ya n'ingorane ku banyeshure abanyeshure baba bari kwishure kenshi nibo dusa nuko badutevya se kuvuga ngo nukudutevya ni kuberanye n'ishure nibo turindira tukarindira turabe yuko babanza kwanza baje mu buruhuko hama tubone gukora nayo bamaze kuja mu buruhuko ibisigaye ibikorwa bigenda neza cyane ufise intumbero yawe muri STEPF kuba warimviye tijere kanje gukina filme muri STEPF je ndashaka kwerekana intuzi ya talent yiwanje kandi nkaje nk'icifuzo ciwanje ndakeneye kuba umuntu akomeye mu vyerekeye amareresi nka kujya kwa ba John K n'abandi Alfan tugaruke kuri Alfan bavuze yuko uri mu bantu batanguranye na STEPF nibaza yuko ufise makuru menshi kuri STEPF yatanguye ryari STEPF twatanguye gukora itariki imwe y'ukindwi muri 2018 niho twatangura iyo idea yo gukina comedy tuyitangura turi abantu turiho nombre de 6 no tushaka kuja ku kivi turakora harabavyakiriye neza harabavyakiriye nabi bivanye na societe arabacha kubwira ngo nubusutwa kubera tuba turi abahungu abakobwa ngo bijya nubusutwa canke ngo hajya ngo bazovamwo batwarinda bonye hagati yabo ibintu nk'ivyo nawe ukibona commentaire z'abantu gusa twe nitwitaye ku majambo twagize ati reka dukore apari yo gukora nitwabona evolution y'ivyo turiko turakora umuntu no kuvuga umucecekesha bivanye n'ibiko guri kurakora turakora biravuma mu ntara aho ucajya bakagucokoza bivanye na ho ruba warakinye niho twaca tugira producteur wacu Patiti aragira ati nta kuntu muguma muri comedy je muri film naho dukina filme ya mbere ni naho novuga filme maze gukora amateka muri Ruyigi niyo tuvuga twamenyekanye ko cyane imaze kumenyekana byaratugoye cyane kugira ngo turonke abantu bakuze ko twari dusanzwe dukina turi abana twenyene aho muri filme ndi muca mukina muri ugwaruka gusa mukenera abantu bakuze aho twaca turaja kunira kati woshora kuzoka dufasha ugakina iyi role muri filme tugomba dukine abatari za comedy zanyu atoyani filme baratwemerera bamwe baraza turakina iyo filme niyo yacimenyekana after iyo filme twakoze ubwa mbere na mbere nakubwiye ko ariyo yatumye tumenyekana mu ntara turashiye kuronka demande z'abandi baje kwinjira muri team natwe ntitwari gushora kubangira abo bandi kwera iki twari dusazwe turi na bakeye ankuru bacaza n'abantu bakuze no kuvuga rekeje twari dukeneye abantu bakuze ubu barimwe muri team yacu
ego Ego tiko turaraba hari umukinyi akomeye cyane uvuga ko amaze kuba international ni John K. Igihe tuzi no mu ntara ya Ruyigi twaje kugira launch ya filme Cops Enemy. Ni umugwi STEPF ni washoboye kwakira John K. Ni yahe migambi mufitanye na John K canke hari ikintu John K yabemereye yifuza kubafasha nka STEPF avuga ati ni umugwi wo mu ntara mvukamo reka ndawufashe nawe gere kure canke nk'ubuhinga yobereka bw'ukungene akora filime na cyane wewe ko ari ku rwego international. premièrement ahubwo John K Imana imuhezagire kandi cyane John K akina ifilme ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga John K twebwe uko tumufata ubu bavuga yuko adufata mu mugongo kandi cyane. John K uravye ibintu adukorera ni vyinshi cyane. John K yaratwemeye yuko niyagaruka bibaye ngombwa tuzoshobora gukina na filime nawe. John K arongera anatwemera ubumenya afise muri we yarabudusangije twaricaye hamwe turasangira agafana aratwereka ngene tuza turakora kugira ngo twiteze imbere araduha impanuro ndetse zihagije cyane. John K vraiment novuga Imana imuhezagira aragerageza kudufata mu mugongo ari carose ntakitujyana vraiment aragerageza kudufasha. John K ni kuvuga STEPF ndo bavuga yuko tumufise ku mutima kandi agerageze ivyo ariko aradukorera abandanye uko nyene. Ego ngaruka kuri president wa STEPF mu ntara ya Ruyigi na hano tuzi ko amaze kuba abastari batandukanye Francine NIYONSABA John K na Shari nkazamyami yavuka ino mu Ruyigi. Shari nkazamyami navyo nzi ko yavuka ino mu Ruyigi. Nzi ya wa Francine NIYONSABA we twarasangiye ubugari twariganye muri lycée. Bon John K wewe naho twogenda muhiriwe twagushika navuka abuje ni bonzi. Uri kuraraba hari ikina abo bastari bibuka gufasha ugwaruka go mu ntara ya Ruyigi. Ego boduhere kuri Francine NIYONSABA yarashinze yaragize kugira turunwa ngamo Ruyigi turunwa y'abana batoya kugira ngo arabe kazoza kabo ndetse abumvishe abenkirikemwo izo mpano asanzwe afise z'ubwirutsi kuzo kwinonora imitsi urwego rw'igihugu. Hama John K nawe wewe ebana ni hatari kweri kuko ni club yacu tumufata nka sokuru wacu si papa si mama mugani sokuru urumva ararengeye ubupapa ko wanashaka. Rero ico dusaba kandi dusaba cyane dushimitse nuko tuguma hagufi yuko tuguma hagufi kuko umutumwe wifasha gusara ntwifasha gusaba. Ego ngaruke kuri cameraman ari nawe asanzwe ahinyanyura amafilme yanyu. Uri kuraraba filme ari abantu bavuga ati filme za ruguru wapi filme iri Bujumbura ubabwira iki niwe buhinga wewe ugiye kuzana gukora filme ku buryo baba navuga ngo filme za ruguru kabavemo avuga ati filme ndundi. En fait abo bantu baba bavuga uko je ndibaza hamwe usanga bihenda kubera ko mu bisanzwe ifilime bwa mbere ko manze kubibona ni ide y'iyo filime hakabaho n'ivyuma burimo rakoresha hakabaho n'ubumenyi bw'urimo arayikora. Ivyo umaze kububifise nta na difference y'ifilime yo mu muji ni ya ruguru meme yo ya ruguru mbere ni usanga isa neza kuko uburimo rerekana critique y'igihugu uburimo rerekana nk'umiji amantu zenya ariko ino kazo kerekana nk'ahantu bakiniye filime hari nka shite urabibona abantu bakabibona ati bwa ndi hari hameze uko. Rero mu bintu byiza nk'uko ubu yabivuze nk'ubu je byatumye mbere ncandyoherwa byavuye kuri John K ko twebwe twarakina kandi tubone sutema yose basi ntitubone ikintu twovuga ati ashane ngaha tuzoshikaye kandi twamanze kumva John K turaba iyi filime akina twumva yuko umengo turashigikiwe twumva ati nuwo ngaha mu ntara y'iwacu tukiza aha rero biraryoshe. Jere byaciye bimakuraje nanje ndavuga ati aha rero nabujya turanga aha mu y'intara yacu tuzokina filime kugezaho nimba ari cyo tubura ko tumwifitiye nawe nkaba nabonye umengo ni umuproducer nawe nyene tuzomubwira ati dufasha aha twereke hamwe dukina filime n'uwo y'Ubujumbura duga avuga ati je nkeneye kuza gukinana namwe kuko nibona ibikorwa mukora abari vyiza. Rero abo bavuga uko je mbona bo babihenze ahubwo twe tugiye kubereka yuko
ifilime za ruguru arizo ziryoshe mbere gusumba nizo mu muci yego. Perezida akajambo kamwe kuba kumushikiranganje w'inkino n'imico kama kuko urabona yuko naho filime iteye imbere turabuzemo ukuboko kwa leta, turabuzemo ingufu za leta. Leta niriko irasupportinga filime, twatekerezwa ko dufise nk'amasare de cinema mu ntara nka zose kugira abantu hasotse filime mwebwe mutavunika mu gukora lancement ya filime. Akajambo kamwe kubushikiranganje bw'imico kama nabwo busanzwe bukukira iki gisata c'amareresi. Ego murakoze kumba ico kibazo urabigoye kwishura. Ni byinshi twomusaba kandi nawe nyene byinshi dusaba. Mugabo siritu nka twebwe ugwaruka twosaba yuko hoba dynamisation yajya ma centre culturel yajya ma centre jeune kuko uri kuraraba muri kahise centre jeune zari zikomeye kandi zarakora harimo ivyangombwa byo kuri ibikoresho byo kuririmba, ibikoresho byo gusoma ibitabo no kuvuga mu gusoma ibitabo mu ndimi zitandukanye. Ofete ngaha mu Burundi n'igituma ntuze filime zacu zitatera imbere canke ama comedy yacu adatera imbere ngo ajabuke n'izindi no mu bindi bihugu nuko tuzikina mu rurimi rumwe kavukire arico Kirundi. Kirundi cumva ngaha nyene sur le territoire national du Burundi ntikijabuka. No uvuze ati sonda subscribe uge notification iherera ngaha nyene mu Burundi ntijabuka kuko ntibumva ico turiho turakina icarico turi mu rurimi rumwe. Ni muri iyo mpano rero hajya ufasha wifashije umushikiranganje wewe no tureye musaba mugana natwe natubwirizwa kwisaba natwebwe. Izo mpano dufise sizo guherera ngaha nyene tuzomufasha natwebwe dukine amafilme mu zindi ndimi kugira ngo niyavuga ati mu Burundi ibintu birakaze birashusha. We nyene agiye kubisigurira abagiye gusaba ababayer gusaba uburyo avuga ati hari abantu ibintu by'amafilme canke imiziki bigeze kure dushobora kubikina mu ndimi zitandukanye mugabo ndavuga mu Kirundi murambabarira umugere uva kunyo indiva haziko atacu dushoboye kwerekana twebwe nyene ubwacu ntacu cyo gusaba umuntu kugira umusaba ati dukorera iki banza urikana nawe cushoboye wewe. Rero umushikiranganje narabe surtout kwijya vya droit d'auteur bishiye mu kuboko hama kandi nkugwaruka aruronderera abancadrer provinciaux bariho mugabo ntibagaragara ngo baje kukivi babone impano ugwaruka hari aziko bafise. Nico no musaba gusa. Alfani nashatse kugumangana nawe cyane kuko nigiye twazi no kuri lancement Jeune K wewe mwabona shoye kubona muri STEPF uri kuraraba umugwi STEPF ukaraba n'iyindi migwi kina filime mu Burundi wewe ukrasa he tuya ikrasima twebwe nyene. Okay ndakuvuga umugwi STEPF utandukanye n'iyindi migwi. Umugwi STEPF turacahura n'ingorane nyinshi cyane nubwo abandi bahura nazo. Hari gusanga tunoza gupinzana naka, hari gusanga afise management. Muga twebwe STEPF nta management dufise. STEPF twebwe nyene twiyorganiza twebwe hagati yacu. Nyambari kibaye uvuga ati tugire cotisation yiki ico kimwe na naka azovuga ati fise filme dufate nk'abagasore bagira ati fise filme manager hali anaza n'imitahe. Oya Nukuvuga twere STEPF iwacu avuga yuko turacafise ingorane kandi nyinshi cyane dukeneye uwo tuba hafi ntituryamika impano abandi baryamitse ubutunzi canke ubufasha. Nukuvuga STEPF turacakeneye abadufasha ariko natwe turiko turifasha. Muri iki gihe twe ntawe uriko aradufasha umugani turagerageza kwibako turagerageza mu kene turimwo kubwifatamwo neza yabo ko gushutinga ankoro nshimira na producteur wacu aragerageza kwihangana ku ntica nigize tumuhereza no kuvuga rero STEPF turacakinye abatuba hafi sinza abandi izo krebe zindi no kuvuga mugani uko nimbona twebwe turashoboye kandi cyane talent turayifise gusa turabura uburyo. Ego ngaruka kuri president nk'ubu haraje umuntu afise inote avuze ati je ni munyereka uburyo dushaka kwinjiza amafaranga je amafaranga yose mushaka ndayashira muri STEPF dukore film wo musiguririye. Ubwo mugiye n'ubunyana nyaruka ahubwo hari umuzi
oya ashobora kuba hari canke nk'ubu akumviriza ikigana akavuga ati je shaka gufatisha irya gwaruka meme no ngaha bashaka kuba bari mu ntara ya Ruyigi kuko nimba hubakwa amazu na nk'inzu turimo ni nziza nimba hubakwa amazu akubakwa ibintu bikomakomeye no muri filme ni industry nk'izindi bozishiramo amafaranga kunguka shaka rero uvuge gatoya cyane mu majambo avunaguye ikintu hamwehoze mu bayeri muri STEPF avuga ati jingira ndabafashe nayo ba 100 million ndazitanga dukore filme uwo mwereka imigambi yahe yo tumashiramo amafaranga hajya mu bisazo umuntu wese aja ku azanye amafaranga nta numwe atamwakira n'uruyo yago mwakira mugabo ibintu bijana amafaranga cyane cyane ikintu gitaranya abantu n'amafaranga hari abantu baronka amafaranga nk'ubufasha kugira bashike kwiki bakiri ico nyene bagamije nimba twe dukina amafilme tukabona turarosa umuntu azanye izo note twacha tuvuga ngo tuje kuyashira mu yandi ma activity d'abord turinvestisa muri iyo activity nyene amafilme gusa hanyuma tukamuha rapport abaze ivyo twakoze bitonze ku murongo tutatara kimwe tumwishijemo kuko umuhaye umuco kumwe amafaranga yakoze akabura tabujyajya neje rakoza n'andi mafaranga kandi numubwire ngo wamaye amafaranga ngo ndayarimishe uraciye nja kuyagira mu kabare kuko nta kabare wigiye yaza kugufasha ntavyo akabare yarazi igihe yaza kugufasha ntavyo uburimye yarazi gusa kwaje kugufasha kwa amafilme rero novuga ko ari umuco twubishira mu muco hakaba komite de suivi yuko ngira amafaranga ari karakoreshwa hanyuma wanashaka nawe nyene tukamutumira akabona neza na neza aho igikorwa turiko kigeze ego nuko kuno bavuga ati filme ntizunguka tugize lancement Mercedes ntagugwa akaba kuri YouTube ego views zirahemba ariko zihemba bigoranye akavuga ati jivye bintu nta mafaranga anje noshiramo kuko ntayo nogaruza biragoye mu gifaransa ne bavuga ngo kino risque rien n'aria utabonye agasohoka nabona kinjira ubwa mbere uciyumvira nkuko hari ibintu tokora wanashaka ushobora ko amafaranga yawe uri kurayata mugabo ifoko abantu twiyumvira yuko activité ugiye kwijamwo habaye intambamye nyinshi izo ntambamye rero nimba ari tuzoshira imbere kuzobona intambamye ntacu uzopfa washitseko rero turabahamagaye nibaze hanyuma ayo umusaruro nukunye n'abandi mu gutera imbere ugira ba ntavuka rimwe bace uzura ingobyi tuzogerageza tubereke nyine biriko biragenda wanashaka na twebwe nyene twiteze imbere uvuze nka vyozi canka ama subscribe deja nko muri club turi abantu benshi cyane gose jiwe ndagize subscribe ntegetse umugore n'abana biwanje abakuze banje bose umuryango wanje wose yuvukagera nigisanira amushoboye gushikira kajya kantu bonyeza pale bana patiti producer bacu arabigize nawe abikoze uko yenda bikoze ababikoze uko yenda babikoze twabikoze bibaza ko tuzobura ubwo buryo mu bisanzwe no mu Burundi ndetse no ngaha tubaye ntibashaka ko ikintu gitera imbere nk'ubu ndakubwiye wowe nyene ati gira subscribe haje ucubona bamengo uri kuranyinjiriza benshi tubona ati naka kajya kantu kagira kamuhe cenzo guma ndukunyene muga tugiye gukora uko ona fraternité tuzoba dufise nta solidarité tuzoba dufise yego aha nkuko mubibona ndi kumwe n'imiseri nibaza ko mumaze kumenya umwe wese icashoboye umwe wese icakora aha tukaba turi mu ntara ya Ruyigi nkuko nabivuze kumwe n'umurwi STEPF mu gusanzukina amareresi na mareresi mu kiruri canke filme cyaye karashika bivana no kubyumva ariko nibaza ko bitandukanye ariko reka tuvuga amareresi aha ndakwibutsa ko utakora subscribe kuri Budget TV nyakano harakantu gatukura munsi kuri subscribe usimbe no kuri STEPF Ruyigi ukore subscribe kugira movie yabo shasha ariko bakuruzo bwa mbere kuyibona dusa n'abarangiza tuhere kuri cameraman tuze kuza paka kuri Alfani cameraman akajambo wohereza ko ubwira abakunzi ba Budget TV n'abakunzi ba filme nduri n'abakunzi bo mu STEPF muri rusange bonja akajambo nohereza ko bwa mbere mbanje gushimiye Budget Today TV kubona yiyumviye ikaviri bakaduga vraiment bakaza kuraba yuko nino birimani hoba hari nk'abantu boba bakora kantu keza bonda bashimiye vraiment kuko nk'ubu mwebwe mushika kure ubu STEPF iramenyekanye biciye kuri mwebwe baramenya ati mu Ruyigi hari y'abapeti bimeze kunuko bonongera shimira na n'umugwi wacu uwo mugwi wacu n'umugwi muto ariko
urimo abana bafise impano ni kwa kundi usanga umuntu nyene ari ruguru mugani ntamenyekane afise ikintu mugani ntamenyekane mbo nongera shimira indundi tivume nuzenye ibyerekeye amafilme abantu bose baba bakina amafilme mu rusange filme ndundi ko bogira kuraje kuko nabandi bazikina batanguye ari hasi kandi bakagira gufashanya nimba hari abaruguru reka tugende tufatane naba nimba hari apana kucivuga ati ayane je ngo manze gukinana na STEPF je naramenyekanye ariko babure barabe bampe yuko nuko kuko nibeshi usanga baramenyekanye mugane akubwiye ati yana ngomba dufashanye nanje ndabe yuko nomenyekana nciye wawe ugasanga arimo azana mananiza biranse nuko nawe umucako gufashanya nivyo vya mbere ego nawe musore akajambo wobwira abakunzi badukurikiranye canke abakunzi ba filime ndundi muri rusange muri rusange ntanguye gushimira Buja Today TV yashoboye kutugendera muri STEPF bashobora kutugirisha iki kiganiro nkongera nkashimira abamambre bose ba STEPF n'abahurikiye nyene muri STEPF nk'abashefu twashoboye kuba turi kumwe ngaha aha turi nyene ubu nkongera kandi nkatera kamo abariko baratwumviriza aho bari hose yaba mu gihugu cyose cyane cyane nko kugwaruka canke abantu bakuze baba bafise talent nk'iyo gukina filme canke comedy yuko boza tukafashanya tukakuza impano zacu biciye muri filme nivyo murakoze tugaruke kuri Alfani president aza kuvuga mu nyuma president ni watangura hamagahereza Alfani akajevuka navuga ati ko gushima canke ko gukenguruka canke ikintu usaba badukurikirana canke abafani ziba filime ndundi akantu wohereza ko nyene uvuga ku kiganiro twakoze canke ku kazi ka filime mu Burundi Premier Marika nshimire Buja Today TV yashoboye gudutera iteka ikaza kutugendera mu ntara yacu ya Ruyigi vraiment mwakoze igikorwa ciza nongera nsaba wewe ukunda ibikorwa ndundi ukunda ibikorwa vyo Burundi ushaka ko Burundi bushika kure reka tugusabe uje kuri channel yacu ya YouTube iracani shasha ugire sabone kugira natwe dushobore kuba tworonka aba followers beshi nongera nibutsa abantu no banarasavye support vraiment babigerageze hari abantu batwemereye support nohera kuri mama Swavisi yaratwemereye support muze mu bikore nko mwabitwemereye nongera ndasaba support satwi nawe nyine muze mu bikore ngo mwabitwemereye nongera nibutsa na John K muvyeyi wacu abana bawe turacahari aha mu Ruyigi aho twagiye turacakora mutwibuke muzoba mugize neza murakoze nibeze ko mwavyumvise mama Swavisi akaba ari mu masanzwe arongoyishemwe ukebruwatani singira yumvise akamu muteye Satpi John K abo bose nibeza yuko mwumvise ico umurwi STEPF ubasaba canke wifuza kuri mwebwe mperezero kuri president kajambo wose n'uhereza ko mu byo twaganiriye ku bakunzi ba filime ndundi bibashoye gukurikirana ikiganiro no ku bakunzi b'umurwi STEPF Ruyigi ego murakoze ku nyongera umwanya vraiment no kumushaha wanje vraiment ndabashimiye cyane gose wanashaka iyi Buja Today TV turashimiye cyane sinovuga byinshi mugabo murabambere tumaze kugiranira kino kiganiro mukitanga mu bwitangire bwanyu mu buryo bwanyu wanashaka kuko iyi STEPF siyo yabari hitike Bujumbura Turuyigi no ni ku mufuko wanyu muraza muvuga ati tugamije kuja kuraba hariya nayo iyi STEPF twumva ku matwi ingene ikirakora rero mu bwitange bwanyu turabashimiye nubugira kandi ntimuzo kuma surprise muracara mbere mane ntimuzo dutere surprise ahubwo muzo tubwira kiri kare hanyuma ducigitoke tugitarike tugigana amatu tubafungurire tunyugwagwa nivyo hanyuma kandi nkaca nongera nkenguruka cyane ivyimva mutima mama Swavisi turamukumbuye cyane gose cyane turagirana ikiganiro turagirana umwanya turaryoherwa turatamba
twomubwira yuko twese turababaye condoleance nawe nyene twabuze umu producer nyene wacu muganuko Imana icipanze riko bigenda tuvyakira uko nyene tukaca tuvuga kandi John K il est loin du Burundi quand même mais ndazi ko aho ko biza kumushikira turamukumbuye agaruke araba bana bibuwe ico bagezeko hanyuma ico ngomba gusa nushikako ubu mu bisanzwe STEPF mbo kaburongozi sinipfuza ko twoguma turi kuno nyene ari umugwa w'abantu 30 combien ma 30 n'ibintu nk'ivyo nashaka ko tugiriranira imigenderanire n'andi ma club asanzwe akora dijar ici ya Ruyigi je peux citer association lumière de Ruyigi turashobora kuvuga kandi hariho imigwi ndangakaranga itambaye ndirimbo ndangakaranga ku Burundi bajya abana turabakeneye tubwirizwa kugira platform ikintu cagutse gituma aha mu Ruyigi kuko nabonye narumvise mu imisi hano kandi kantu mwe mutazi Imana hakandi kantu mutazi patitarakazi nubongera mwarakumvise ku matwi Ruyigi TV iyo nibaza ko niyamara kuboneka izodufasha kugira dutere intambwe gusumba izodufasha kandi nibaza ko namwebwe nivyaramuka bishitse iyo ikabaho mwaba mu partenaire bayo mukaza tugaza tugafashanya l'union fait la force hanyuma ndabashimiye no kumonga no kumugezi n'abatari twebwe muzobibakorere mutaravye nkunzi mutaravye ngo ni kubera muzinanye numwe muri twebwe mukumva uwundi karutse simbirayo kuko ni impano mwarose namwe mbwizo gushira abandi bientôt Imana izobahezagira kandi suko hezagira gusa arabahezagiye ivyuma mwararose abavyifuza atariga yego tukaba nkongerejeje ngaho rero kwa kubakengurukira yego ndabashimira cyane nahejeje kubashimira murakoze reka tubandanye dukora dutera imbere dushigikirane dufashanye kuko bavuga ngo nyamwigenda ko ntari miri impeshi nibaza yuko ubu mugani wanye nurahagije kugira wumve yuko ukwiye gufashanya na mugenzi wawe kugira mushike kure mwari kumwe na Simon Pro Band kama tukatwe kumwe na Nyama ndabibutsa ko turakora subscribe urashaka ko waje kuraba ikiganiro cyose turakora subscribe umusana akantu gatukuru cugena notification kugira umwanya dushize ki kiganiro ubwa mbere kukibona ndakwibutsa kandi kugenda ku mugwi kuri channel ya YouTube y'Umurwi STEPF Ruyigi kore subscribe kugira uzo wa mbere kubona filme yabo ariko barakora dushigikire filme ndundi duteze imbere ivy'iwacu dukundi ivy'iwacu dushigikirane muri vyose urukundo muri vyose nico kintu cingenzi bagenzi yari Simon Pro behind camera Nyama nkabanda bashimiye cyane mugaha mwubahwe Imana bahezakire.